turabaramukije mwese abakunzi ba televiziyo agakiza isoko y'ukuri aho muherereye hose tubipfuriza kuroranirwa kuri uyu munsi mwiza w'isabato. Uyu munsi turi ku isabato y'igenekerezo ya 29 ruhenshi mwaka wa 2019 aho abakristu cyangwa se abizera mu ishingo ry'Abadventiste umunsi w'indwi warukiye muri misiyoni ya Bujumbura bose bakoraniye ku ishingo ry'Abadventiste umunsi w'indwi mu Kamenge mu ntumbero imwe gusa, iyo nayo akaba ari kugira ngo bashobore kubaka misiyoni basanzwe barukira hamwe ya Bujumbura mu gihe iyo bari basanzwe bakoreramwe ariyo bapanga. Igikoraniro citabwa n'abizera sinzi basengera mu mashengero y'Abadventiste umunsi w'indwi mu Burundi ahurikiye muri misiyoni ifite icicaro i Bujumbura. Kikaba cabaye igikoraniro gikomeye kandi kirimo n'umugisha kubw'intumbero yo kubaka inyubako bweguza misiyoni ya Bujumbura no kubwinshi bw'abizera bari bacitabiriye. Ntabwo twari bwigere dukora igikorane nk'iki gihuza misiyoni yose. Rero twanezerewe cyane kuba igikorane ubwa mbere ho kibereye hano ku ishengero ryacu rya Kamenge, kandi tukaba tubona abantu benshi bacitabiriye. Ndabona ko imyaka mfise ntabwo ari mike no kubwiza ukuri niryo rya mbere mbonye abantu bangana nk'uku b'Abadventiste umunsi w'indwi. Nibaza rero ko mu mwanya mutoyi bagomba batubwire amafaranga akenewe, ndibaza ko ntakekeranya amafaranga turayatanga kandi misiyoni yacu ironka amafaranga. Ko twayibonye ni byiza cyane ku bwanjye, ntabwo nari nzi ko misiyoni yacu yari ipanze, nari nzi ko inzu yakoreramo ari ya misiyoni y'ishengero. None ku bwanjye ndayibona neza, kuba turi ko tugira ngo twubake inyubako tuve mu nyubako dupanze ni byiza cyane, nibyo gushimira Imana y'umuco. Uretse igitigiri c'abizera carenze gose bari bitezwe, citabwe n'abashitsi bavuye muri Tanzania, abarundi baba mu mahanga nka Amerika na Australia. Nagomba kwizina y'abarundi baba mu mahanga ndabaramutse, na cyane cyane Abadventiste baba mu mahanga bakwiragiye mu mihingo ine y'isi barabaramutse. Ikindi cyari gihambaye cyane nuko bamwe mu barongozi bo mu ishingo ry'Abadventiste Libre bifuje kwifatanya n'ishingo ry'Abadventiste umunsi w'indwi mu Burundi, nabo bari bitavye ico gikorane. Ndafise ikete twaraye turonse, iyo kete twajyandikiwe na bene data, Imana ihabwa icubahiro. Bene data bo mwishengero rindi risenga ku munsi w'isabato nka twebwe, kandi riherekejwe n'amasinyatire y'abapastoro bejejwe muri iryo shengero n'ivyababa vyabo, hamwe n'abaserukira abakenyezi, hamwe n'abandi bashika ku 18 basinye bavuga bati twese nk'ishengero twarabikenguje, twarabisengeye, haciye igihe turaraba dusanga mwebwe natwe twizera bimwe, turi umugumwe, turaje tugomba kuba ubwoko bumwe na mwebwe. Haleluya! Abo sabandi nabo mwishengero Adventiste Libre 17e jour bo mu Burundi. Imana ihabwa icubahiro. Kubera ko nasabye muhemu w'Imana ngo anyobore, barambwira bati wahejeje, Imana ihabwa icubahiro. Baciye rero bafata ingingo yo kuza kwifatanya n'ubwoko bw'Imana. Imana ihabwa icubahiro. Twaje ku butumire, ariko kandi ubwo butumire twabujemo ariko twabugomba kubera twasanze ko kuri muri iki gihe gutegezwa kuvuga nk'uko kwavugwa ubwa mbere. Mu ijambo rye yashikirije umurongozi w'ishengero ry'Abadventiste umunsi w'indwi Pastor Dr Joseph Ndihokubwayo yagarutse ku ngorane ishengero rimazemo iminsi, aranabeshuza ikinyoma kimaze iminsi gikwiragizwa yuko yahunze. Bya binyoma twavuze ngo pastor yahunze n'umugore, mbere y'umugore yahunze mbere yaje, ngo muri Amerika y'Amajepfo baratangaza mu ngoro y'Imana no kuvuga abantu no gutukana no gushira isoni. None abavuze ibyo bakabona ndagarutse, mbe mpungiki mu gihugu hari intambara,
n'igihe yari harugira ugupfa guhunga rega habamaze guhaga ivyo guhunga je narabihaza nahunze gatatu mpunga kubera isabato nawe twari kumwe abo mumva turahunga kubera isabato 8 na 3 twiga mu Kivoga bariko baratwirukako turahunga namaze imyaka 9 ndi mpunzi kubera isabato ndagaruka ntango y'akazi amezi 2 gusa nibona mu kibira ndajabutse ahitwa Inyarushishi ndagaruka kandi ngiye Buganda turiko turaraba ishuri nari njeje ishengero ntasho nshitse kuri Shanike Buyenzi ratewe nibona he mu Buvira n'udutomati nari nsumye madame natuyaronse ngo naye hari ico nzanye Uvira niyo nagarukiye none tuzokwama muri ivyo hari amahoro nkaya ngo hunga ivyo biraba sindabifuriza guhunga mumengo ntibazi guhunga icarico ico bituma babiririmba imisi yose hari abandi bakunda kuvuga agahamo karatangwa agahamo baraza agahamo bigeze bahunga kubera agahamo ubu rero igihugu cose gisenga abarongozi kuva ku mukuru w'igihugu mu mukomera amashi nyakubahwa Petero Nkurunziza asenga mu bikorane n'abantu biwe boss igihugu cyose kirasenga hanyuma abantu baho igihugu nk'icyo uzogikurahe mu isi ngo nta mwidegemvya w'idini ico kinyoma uwakivuze azocihana hehe wobesha ibindi apanico mu gihugu cy'u Burundi igihugu amahoro arahinda kwiyumvira ngo umuntu arahunze keretse ahunze icazi. Kuri uyu munsi w'umunezero abizera bitangiye igikorwa cy'inyubako y'ibiro bya misiyoni basanzwe bakukiramwo kuko ari iteka kuri bo ubwabo ndetse n'igikorwa civuga butumwa. Mbere hoho turiko turegeranya ibiharuro nubwo tutaricara ngo tubyegeranye neza ndumva neza je negereye abantu bako baraharura ndabona kumenga biriko birababa canke birarenza miliyoni 50 mu munsi umwe. Urumva rero birashoboka hari abantu bataronsa akaryo ko gushika hano badusezeraniye bati tuzoterera abandi bati muzorondera igihe muze muturabe. Urumva rero ko ari umunsi umwe ari intango miliyoni 630 nukuvuga ni kimwe mu bice 8 kiza cabonetse nimba atari nibaza ko ari bice 12. Umva rero ko nibaza yuko ivyizigiro birahari bizogenda neza kandi nanone si twebwe gusa ni gikorwa c'Imana berekanye yuko bafise ubushake babitanguye isemo ya mbere niyo mu bisanzwe iniyo y'u Burundi yari yaratanguye kugira ngo iyo nyubako ihari igire fondation yayikuye ishobore kwabire. Ubu rero tugiye kuvyakiserera urabona yuko uko kubitavye no munsi bizotuma tubandanye ico gikorwa gushikaho tuzobona yuko iyo nyubako yuzuye hanyuma bayindi. Munsi rero ndazi ko abantu batangiye kumenya ukuri kandi aba bantu 200 sinzi yuko ari twebwe twagiye kubazana bose uhoraho yarakoresheje mwemu wiwe nizera rero ko yo nubundi bizogenda neza kandi nanone si ico gusa mwabonye ko ahubwo abantu mu gihe ishengero bamwe bariko baratumwanya bacyoza abagenzi babo biba amafaranga y'ishengero bakongera bakishigikira bagatuka abantu mu makungu no mu gihugu bakagambanira abagenzi babo. Hari abandi bariko barasenga basaba Imana ngo ibafatanye n'iri shengero ngira mwabonye abaribre methodiste abaribre adventiste murantu bipfuje kwifatanya n'ishengero icese bafise n'abandi bari nyuma. Hari n'ayandi mashengero tutaravuga ku mugaragaro bamaze kumenya isabato vuba tuzoza tubona baza mu buryo bugaragara nk'uku canke mu bundi buryo. Rero ndavuga nti ahubwo aba bantu nibige cyane kubiriko biraba nk'uko muhejeje kubikurikirana kubwa iniyo y'u Burundi misiyoni ifite icyicaro Bujumbura ndetse no kubwa amasinzi menshi y'abizera bari bakoraniye muri kino gikorane bahejeje kugaragaza mu bikorwa no mu ngiro ko misiyoni ya Bujumbura itegereza reka dushimire Imana yashoboye kubana natwe muri kino gikorane ndetse tunayishimire yuko intumbero ya kino gikorane cyane yamaze kuja mu ngiro.